raporo tumaze gutanga zitatu. Twaratanze raporo ya mbere mu kw'icumi na kabiri le 20 décembre. Iyi raporo ya mbere twayitanze le 20 décembre 2023. Raporo ya kabiri twayitanze mu kwezi kwa kane. Ego ya gatatu mu kwezi kwa kane, hariho n'iyindi twatanze mu kwa gatatu. Tumaze gutanga zitatu. Mu bisanzwe tugitangura vyari bibazo vyinshi. Naho turiko tuvuga bine, je sais pas igitigiri. Mugabo vyari bibazo bishika 70 batubajije. Hari vyajanye na arrestation arbitraire, detention arbitraire, exécution n'ibiki bijanye na torture. Tumaze kuyishura avuga ati vraiment à ces questions on est convaincu. Bisanzwe izi zine ni question zine zasigaye mu nyuma. Nizo twishuye ko rero très récemment muri mars. Voilà. Francine wo kwisanganiro yabajije ikibazo cyuko mu maraporo batanze bavuga ko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazi na muntu utashoboye gufasha kugira abamenyesha makuru n'abandi bantu bashobora kuba bari mu migambwe itandukanye, bashobora kuba barafunzwe canke agateka kabo kagahungabana. Twagira twibutse ko igihe batubaza ibi bibazo tukabona ikibazo kijanye n'ibi, ico twihutiye kwari kuja kuraba mu maraporo yacu turabe abantu twoba dufise dushobora kubereka nico twabakoreye. Twatanze raporo ndende cyane ifise impapuro 64 yerekana umuntu wese twagiye turafasha ari muri ico kibanza. Ariko twibutse ko mu madosiye turaba mu butungane, amadosiye dusanga mu mabohero atamugambwe uba wanditseko. Tubaha banditse ko icaha uwo muntu yagirizwa. Muga kugira ntibabimvire ko twanse kwishura ico kibazo, twaciye tugenda kuraba abantu baba baratwituye. Dusanga harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye, cyane cyane imigambwe itavuga kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu byo twashoboye gutanga kuva ku rupapuro rwa gatatu gushika ku rupapuro rwa 13, urumva n'impapuro 10 z'iyo raporo, twanditse ko abantu baba baratwituye bafise isano n'umugambwe uyu canke uriya. Twaciye tubishira mu gicapo aho umurongo wa mbere twawushirako amazina y'abantu bose batwituye, ugasanga ni nk'umushinga mateka aserukira intara kanaka mu mugambwe kanaka. Tugaca dushira ku nimero yiwe ya telefone kugira ngo umuntu azokenera kuraba neza kwico kintu twavuze arico azoshobore kumuhamagara wenyene ataciye ku bandi. Tugaca dushirako izina ry'uwo yatabarije. Tugaca dushirako kundi murongo ukurikira ibijanye n'uwo muntu, hari habaye ingorane zimeze gute, baba bamuhoye iki, icyatumye atwitura n'ikihe. Ku murongo ukurikira twaciye dushirako ivyakozwe n'umugwi w'igihugu wigenga abatekazi na muntu hamwe n'icyavuyemo ko umuntu yarekuwe canke kwa gateka kiwe kagiye karatera imbere gusumba. Muca mumva urinze uronka impapuro zishika 10 uzurandika umuntu mumwe yakwituye nico yaraje akubwira, ucumva ko twagerageje kusigura neza ko umugwi wagerageje gukora bidasanzwe. Tuvuye kuri iyi migwi y'abafise ivyo bafitanye isano n'ivya politike, twaciye dutanga ikindi gicapo cerekana abantu bose batwituye bafise uruhara mu bijanye no kumenyesha amakuru, abamenyesha amakuru. Aha naho wasanga ari bimenyesha amakuru canke amaradiyo atandukana. Tugatanga izina y'uwatwituye, tugatanga izina y'uwo yatabarije uwariwe, tugatanga ivyerekana ivyo yadusavye n'ivyabaye ingene vyagenze, tugaca dutanga n'inyishu yavuye mu vyo twakoze. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. Nibaza ko ibi muri abamenyesha amakuru nabwi mubizi kuko twarakoranye akatari gake kugira ngo dushobore gufashanya. Nibaza ko mwabibonye.
ndiko ndaraba ndabona abaje bafise bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC, izo zose mukaba muri ngaha nibaza ko muzi twoba twariko turakorana kandi birumvikana. Kuri iki duce tubwira ko tuvuga n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bari mu bo twafashije, twaragiye turerekana amazina tuti hari umugwi w'abamenyesha makuru bangahe, mugabo hariho n'undi mugwi w'abarabi vy'agateka kazina muntu twashoboye gufasha, gutyo twaca twimvira ko abantu bariko barabisoma bazofata umwanya wo kugenda bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu vyakozwe. Ariko icatutangaje nuko mu gufata ingingo ntitwibaza ko babisomye canke batuba barabisomye, mugabo ico tuzi neza nuko ata muntu numwe muri abo bantu bigeze babaza, kandi ntibigeze babaza abaseruka ibihugu vyabo ngaha mu Burundi. Turavye ubumwe bwa Buraya, abaseruka ibihugu vya Afrika canke vya Aziya nta numwe babajije, yaba amashira hamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu Burundi ntibigeze bababaza. Tugaca twimvira igituma baba baragize ivyo, nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira barabe ko ivyo iyo ngingo yafashe vyoba vy'ukuri bijanye n'ivyo twarungitse. Ariko nongere ko akantu kamwe ntari nongeyemo kare mu Gifaransa, twasanze abagize uwo mugwi wose ata numwe avuga Igifaransa arimwo, abantu bose bagize uwo mugwi bavuga Icongereza. Ntituzi ko vyoba vyavuye kuba bahinduriye, ashobora kuba atabihinduye vyose ngo abishire mu Congereza canke ko vyoba vyavuye ku yindi mvo. Mugabo biraboneka ko ivyo twabahaye vy'ukuri batabisomye ngo baheze bafate ingingo. Ivyo twimvira gukora mbega vyoba ari ibihe? Icambere nk'uko amategeko agendaganiri abisigura, turafise uburenganzira bwo gusaba ko hasubirwamwo ingene ico gikorwa cakozwe bakaraba. Twe twaranditse ikete kugira ngo dusabe igihuriro ry'imigwi y'igihugu ijejwe agateka kazina muntu isubiremwo isuzume neza. Ivyo navyo turarindiye kugira ngo turabe ko hari ico bishobora gufasha. Bati mbega hoba hariho inzego zibabera intambamyi? Tubamenyeshe ko ahari abantu, ahari imigwi y'abantu, abantu ntibatahurira ibintu cyo kimwe. No mu gice cy'agateka kazina muntu abantu ntibatahurira agateka kazina muntu icarimwe, mugabe ico dukora no kugwiza inyigisho kugira ngo abantu batahure akamaro k'iyi migwi, akamaro k'agateka kazina muntu kuri leta no kubene igihugu bose, kandi turizeye ko bizoshoboka. Gateretse kuri Iwacu yabajije ati ibizokorwa kugira ngo dushobore kugarukana statut A n'ibihe. Tubaze tumwibutse ko statut A atahiraje, tugumana statut A gushika mu kwezi kwa gatanu ndibaza mu 2025, kuko mu mategeko agengaganiri avuga ko n'imiburi hateza guca umwaka ukigufise statut A mu gihe woba wari uyifise. Mugabo muri uwo mwaka ari ibintu bikorwa bitandukanye bishobora gutuma iyo statut A uyigumana. Ati mbega mwoba mukorana n'amashira hamwe atandukanye adashira imbere ivyumviro ibibanza vya politiki? Twebwe dusanzwe dukorana n'abantu bose babamenyesha makuru, yaba bari muri société civile, yaba mu andi ma organisation yose, nta numwe tudakorana nawe, kandi biraboneka twama tubivuga no mu namashinga amateka twarabivuze ko twebwe twugurura imiryango ku muntu wari we wese afise icyo ashaka kutubwira, kandi tukagikurikirana tutaravye nkunze canke ngo tuvuge ko dutinye iki. Hariho wabajije ikibazo ati none ko Burundi buheruka gutorwa kurongora aka kanama ka ONU, ati mubona ico bizofasha? Twe twibaza ko bizofasha, kuko iyo ari userukira abandi utegerezwa gucuba n'akarorero, kandi utegereza kugerageza uko ushoboye kose kugira ngo amaraporo usabwa ashobore gutangwa. Twizeye rero ko bazoca badusagiriza cyane kugira ngo amaraporo akenewe yamatangwa ku gihe, kandi ibibazo byose bijanye n'agateka kazina muntu dushobore gufashanya kugira ngo tube akarorero mu bindi bihugu. Ego mu byo mwavuze abagiriza harimo
iyi dekire yasohotse ije kugena abaja mu mugwi kuko biraboneka yuko hari umukenyezi yari yemeje n'amashinga amateka ngabo ija kuza yamukuyemo yamusubirije n'undi muntu yaba yarose amateka n'amashinga amateka. Ikibazo muri CNDH cyashimo kibonye mwagifashe nko gute mwagize iki mwumva gisanzwe abigenje gute mu kirundo? Ico kibazo kiri mu bibazo twabajijwe kandi twaracishuye kuko twebwe tubonye bijya twatangaye mu bandi, tumaze kubibona tugatangara, twategeza kubaza. Twabaza he? Twabaza muri presidence kugira tumenye kandi amapreve ariho. Muri presidence icyo bakoze baciye baturungikira décret de nomination, baca barungika na procès verbal. Tumaze kubibona twaciye tugira gute? Twaciye tuja mu nama nshinga amateka kubaza bati none ko presidence tugiye kwidashobora kwihenda, hari ivyo idashobora kwihendako, ikabiduhaye PV turayifise, ikacitwerekana décret ko biri conforme, ibi nibiki. Twebwe mu nama nshinga amateka baciye batuzanira iyo PV nyene tubona birasa, baca bongera batuzanira ikete ryo gutanga imihoho mu bagize biro kuwo mu komiseri. Twe tumaze kubona iryo kete twavuze tuti ni vyiza, tuca turagenda turabandanya akazi. Abo batubajije ivyo bibazo twafashe izo mpapuro zose turazibarungikira nayo mapeve, turabereka bati uyu muntu yavuze ati jewe sinshaka kuba mu kibanza kiniki, je nshaka kwibandaniriza mu kibanza cy'umukomiseri. Ni uburenganzira bwiwe, umukomiseri wari we wese ku mwanya wari we wese arashobora no gutanga imihoho burundu. Kuvuga ko baguhaye ikibanza ukumva ntacyo ushaka canke nturi comfortable, urashobora misi yose gufata ingingo uti jewe nshaka kuguma ngaha. Ikibi nuko twari kubura ibisanzwe bisigura ingene umukomiseri atogwa. Hanyuma turumva ubwicanyi ijyanye no mu gihugu, ariko ntitubona amatohoza ya CNDH tubwire ingene byifashe. Tubanze dusigura ikintu kimwe. Ubwicanyi mu gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNDH ikora ibintu bijanye n'agateka kazi na muntu, les crimes de droit commun birafise inzego bijamwo. No kuvuga ko uraja mu nzego hanyuma bakagira amatohoza, hanyuma amatohoza agatanga inyishu. Twebwe CNDH yinjiramo mu kibonye kwa ayo matohoza atari kwagenda neza. Mugabo twibutse ko ni mu itegeko rigenga umugwi bavuga ko umugwi utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane. Abantu rero nuko batahura, twebwe tugiye tugasanga dosiye yuguruwe, tugasanga abantu bari kwagira amatohoza, twebwe ntitwinjiramo. Tuza kwinjiramo iyo habaye bijya bita déni de justice canke l'enquête judiciaire. Ubwicanyi nivyo turabibona, mugabo twebwe iyo tubonye umuntu atwitura akavuga tuti ntibashoboye kuntunganiriza, niho tuja kubaza inzego tukabaza tuti aha ariko hakogwa iki. Kandi tubamenyeshe ko henshi burya si ngombwa dushe tuvyandika muri raporo, mugabo twamatuko turavugana n'inzego twabwira tuti ibi twumvise mwa muri ko murabikora. Cyo gituma usanga abakomiseri bari mu ntari izi nizi na ziriya aho twumvise ikintu, ndazi ko namwebwe abajournaliste ari gihe duhurirayo, ndibaza ko mubibona. Twebwe ico dukora gusa no kuraba ko umuntu ariko aratunganirizwa, nandi hore crime de droit commun musanzwe twebwe ntitiziraba la CNDH. Ibi twumva mu ntara zitandukanye aho hari abategetsi batanguye umugambi wo gusohora abitwa ngo n'abahabara, abakenyezi bakabakora mu mazu, mugabo ntitubone neza ingene bariko baratunganya c'abana baba baravutse muri izo ngo. Ibi CNDH ibona gute uko agateka k'abana karubahirijwe? Tugira tubanze tumenyeshe ko ibijyanye n'agateka k'abana biri mu migwi mikuru mikuru umugwi uraba. Hariho agateka k'abakenyezi, hariho agateka k'abana, iyo ni imigwi mikuru mikuru CNDH iraba. Nico gituma sinzi kurabibona igihe cyose tubonye ko hariho umwana
agateka kiwe gasa n'agahungabanye twama tunyaruka kugira tugerageza gufasha. Aha rero twe twaratanze kandi tubandanya dutanga ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo ikibazo kijanye n'abana gishobore gutora umuti. Saba gusa sibijanye gusa n'aba bakogwa mu ngo, hariho abandi bo mu mabarabara, hariho abandi tubona n'ahandi bafunganywe n'abavyeyi babo. Ivyo tubifatira hamwe hanyuma tukaza turaraba urwego rwo rwose kugira tuvyigire hamwe, kandi tuvuge ko na CNDH hariho imigwi imwe idasanzwe itumigwamwo kugira ngo ishobore gutanga ico intererano yayo kugira ngo ivyagateka kazina muntu muri rusangi n'agateka k'abana gashobore kugenda neza gusumba. Muravye situation actuelle abanyagihugu barimo cyane cyane dufatiye ubukene bw'igitoro, kera abantu barumva ama message d'apaiement économique hirya no hino, no musi abantu babayeho mu buzima butoroshe kubera ibihe bitandukanye bariko baracamo. Ntibazohava bibaza ati mbega wa mugwi ujejwe agateka kazina muntu ntiwatwibagiye. Ivyo birimwo muri violation des droits de l'homme. Nagenda babwire ko ibi biri mu byo bita les droits économiques socio-culturels, biri mu byo umugwi nawo uraba, kandi nibaza ko aho bishoboka muri role consultatif nivyo nababwiye. Hariho aho ugira des correspondances qui sont écrites, qui sont même publiques, officielles. Hariho ugira des messages confidentiels, ukarungika une note confidentielle, aura toujours fait. Hariho n'igihe utabicisha muri ubwo buryo mukagenda mukavugana n'inzego. Ariko tuvuge ko ibi biri mu bintu natwe turagishinga muri ayo madroit économique socio-culturel. Twibutse ko ibinyene hari igikorwa twigeze gukora mu minsi heze kijanye n'amasoko, ndibaza ko mwabibonye, aho wasanga abantu bakuwe mu bibanza hagasubiramo abandi bakabafunga. Suko tutagiye kwiradiyo ngo tubivuge, mugandazi ko abakomiseri bose n'abakozi twese twahagurutse, kandi harageze n'igihe dutanga, sinzi ko nocita ultimatum, dutanga urwandiko tubwira ko leta iteza gufata ingingo idasanzwe kugira ngo agateka k'abo bantu nako kubahirizwe. Nibaza ko vyaragoranye mugabo mu nyuma vyaratoye umuti. Ivyo bijanye n'ibindi bijanye n'ibiciro, mwarigeze kubona abantu bafungwa gasakisaki n'ibiki, ugasanga na procureur yafashe ingingo mugabo biranse kwija mu ngiro. Bijya vyose biri mu bintu twakoze, kuko ndashobora kubabwira amazina y'abantu bafunguwe, kuko twebwe twagiye tukavuga tuti ibi bintu ntibishoboka. Mugasanga hageze aho hagira ubundi muntu afata ingingo, ugasanga umengiyo ngingo irarenze, mugase n'irashi maze guhaguruka ikavuga ati twe turakwandikiye ibi bidakozwe natwe tuja aha, ugasanga biratoye umuti. Si bibazo gusa ni vyinshi. Ubu murabona hari ikibazo c'ibigori, naho mutariko murakibaza, hari ibibazo vy'ibigori vyimbuwe ku bwinshi, kandi abene igihugu bashavuye cyane kuko bumvise babaye barahagarika kubigora, bakimvira ati none nibitagurwa bizogira gute. Nkaho nta declaration nta communique twagize, mugabo mu mugwi twaca duhanura inzego tuti uko bigenda kose ingingo zifatwe n'ingoga, kuko umene igihugu agashavura akabona ko ivyo yarimye biboze, no kuvuga ko mu wakuza ntazosubira kurima, ateza kuronka yabigurishiriza, hanyuma kugira ngo abone ko no mu wakuza ashobora kurima, naye handi hoho ashobora gucata inguvu akavuga ati ivyo simbandanya ndabikora. Kumavuze yuko ingingo mwafatiwe mutayitahura mutikwe mugwi wafatwa nk'akarorero nka modele, none muri ibi bisigura gute mu gihe mwumva nka modele haba bakabatirijya ingingo umunsi wa gute bigushana? Ivyo sitwe tubisigura ko sitwe tuba twafashe ingingo. Bitegera gute? Twebwe ico tugira ni ukuvuga tuti nibasubiremwo basome neza, barabe ko ingingo bafashe ijanye n'ivyo twari twatanze. Ntidushobora kubitegura kuko ntitwari muri sare bariko barafata ingingo, mugabo imvo zishobora kuba ari nyinshi, mugabo sinoja ngaho ngo mvugira umuntu ngo yabivuze kubera iki niki, itwe nivyo ntituvyinjiramo. Twebwe twabibabwiye, icambere uravye amaraporo dutanga ni umugwi wa mbere muri aka karere utanga raporo utarenze ukwezi kwa kabiri kumwaka ukurikira.
burya kubagira ibiharuro gutegura ama statistique yo gushika mu kwezi kwa12 ukabishira muri raporo hama ukabisigura n'ibindi byose ugaca utanga iyo raporo mu nama nshinga amateka ugaca uyishira no kuri site mu kwezi kwa 2 nta wundi mugwi numwe uze kugenda urabe uza gusanga uzi kurabigira icya kabiri umugwi w'u Burundi uravye amaka ukurikirana yaba abanyepolitike yaba muri societe civile yaba abajournaliste yaba bene igihugu basanzwe uza gusanga mu yindi migwi atana hamwe ivyo bintu bikorwa. Hanyuma icya gatatu ni hake uzobona umugwi ufata mu ngiro ushira mu ngiro ingingo wonyene misanzwe ahandi baraza bakagukorera bagaca kwira ati genda ugira ivyo mugabo sinzi abamaze kutubona tuduze ma visite kasho canke prison muri kira mona tubanza gusaba uruhusha twebwe babona dushitse kuko tuzi ko itegeko ribiturekurira mugabo hari handi abanza kwandika nk'indwi zibiri twaragiye abakomise twarajanye kuraba yandi makomisiyo kugira turabe cyo usanga ngo yango nkango ntiturandika ikete ngo kugira ngo bitegure bazotwakire none wamaze kwandika ikete kugira yitegure umva wugiye kuraba iki ubugiye gukina nk'inamico ivyo rero nivyo tumaze imisi tuko turigisha yandi makomisiyo rapport rego twavuze raporo ijanye n'ibikorwa canke vy'ingena gatekazi na muntu kifashe dutanga mu nama nshinga amateka mbwa twibutse ko twe dufise na rapport financier dutanga burya uja kuraba mu yandi mu yindi migwi wosanga hariho ubundi mugwi ugirirwa audit financier administratif nka CNIDH nta numwe kandi ico tunokubwira nuko CNIDH no mu kugira izo audit izigira ikoresheje amahera irondeye mu bafasha uburundi nta mahera ya leta dukoresha kugira twisabira audit musanzwe umaze kuja muri transparency nk'iyo uburi kuri niveau yo hejuru ituma n'uri ko aragufasha avuga ati uyu muntu akorera ku muco ku buryo bukwiye nk'ubu aho twahora muri Centrafrique tubabwiye ko tugira audit financier administratif bakaza bakaraba amahengene yakoze tukabisigura kandi ko twe tuvyisabira baciye batangara bati ivyo mwobigira gute tubabwiye ko raporo yose tuyandika tukayiheza atabo tugiye guhamagara ngo cangaha ngo tubwire ivyo twandika muri raporo bavuze ati ivyo bintu n'ubwa mbere tubibonye sinza kuvuga ibihugu ndazi ko mubizi hari ibihugu kugira wicare ugire nk'iyi conference wateza kubanza kubahamagara ati ndabira ibi bintu ngira nishure ko ari ivyo nibaza ko ntitutangure kubavuga mugabo ndibaza ko mubizi ikitavuze nikijanye na raporo burya ugiye ugasoma raporo yiwacu ya CNIDH du Burundi objectivement ukayiraba neza ugashura bizahandi bavuga ngo twaragiye ngo gusansibiriza abantu ngo turabigisha gutamba ngo droit culturel mugabo mugiye ati hariho umuntu wa Human Rights Watch yaje baramwirukana kugira yandikire leta ivuga ati uwo muntu mwemere nta handi wo bisanga nibaza ko ivyo vyose ari byo bituma abantu batwizera bakavuga ati ngo migisha abandi turabe ingene mushobora gutera imbere nkuko